Muy buenos días, un saludo a todos los hermanos ndabaramukije naje kuri bene data reunidos bose allá mukoraniye hariya en Turbaco, muri Tobacco, Colombia, Colombia, esa zona que queda kariya cerca de karere kari Cartagena, hafi ya Cartagena, allá toda la zona, toda hariya la muri kariya costa, karere kose kuri iriya nkengera yose reunidos hoy miércoles 13 de abakoraniye hamwe umunsi septiembre wa de este gatatu año 13 z'ukw'icyenda 2023. umwaka w'ibihumbi na 2023. Estuvo platicándome Nariko el misionero Miguel Bermúdez yariko Marín aranyagira missionnaire Miguel Bermúdez Marine que tenían esta reunión en el ambwira día ko de hoy, bari bafise igikorano uyu munsi, la cual pido a Dios sus bendiciones aho sobre todos ndasabye Imana ngo ustedes imigisha yayo ibe kuri mwebwe mwese ibe no kuri jewe y nanje, que siga Dios abriendo kandi el Imana entendimiento, ibandanye las ibungura ubwenge escrituras, ibahishurira ivyanditswe, y así poder gutyo ver el programa divino mushobore kubona integuro que y'Imana corresponde a este tiempo final, ijanye n'iki gihe cya nyuma, el cual es paralelo aho al tiempo iyo nteguro ibangabanganywe de la primera venida n'iyo del mu gihe Señor, cyo kuza kwa mbere k'umwami, que fue reflejado, tipificado en el tiempo de José, byarashushanyirijwe mu gihe cya porque Yosefu, José es kuko Yosefu el tipo más perfecto yabaye ikigereranyo igishushanyo yashushanije mu buryo butunganye Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere no mu kuza kwiwe kwa cuando estaba kabiri, con sus hermanos, igihe yari kumwe na bene se, o sea, ni nació ukuvuga y todo eso, yaravutse hasta que n'ibindi fue byose vendido. kugeza aho yagurishijwe. Vean, eso representa la Murabona primera ivyo venida del Señor. bishushanya Pueden ukuza tomar kwa mbere asiento si están k'umwami, en pie. murashobora gufata ibyicaro byanyu nimba mwari muhagaze. Y luego llega ahí a Egipto. Hanyuma yarashitse No muri fueron las personas que Egiputa, lo compraron, eran nibo de esa bantu región. bamuguze bari abo allá. mw'iyo ntara mw'ico kibanza, yarashitseyo Allí tuvo una serie de aho harabereye eventos urukurikirane rw'ibintu ocurriéndole a José, vyagiye biraba lo kuri cual Yosefu, llegó hasta la cúspide, aribyo vyageze hasta aho ser el bigera ku segundo musozo, aho yabaye uwa kabiri de ese reino de Faraón. uwa kabiri akomeye mw'ubwo bwami bwa Farawo. Mwebwe murazi iyo nkuru, ayo mateka Ahora ven yose, cómo rero murabona ingene luego en hanyuma esos sueños que fue muri za ndoto luego interpretado, izatangiwe insiguro, por hanyuma José, zitangiwe insiguro na del Yosefu, cual habló de los 7 años izo zavuga ku myaka indwi de abundancia z'umwimbu w'umusesekara n'imyaka indwi y'amapfa y'inzara. esos 7 años de abundancia, Iyo myaka indwi y'imfungurwa z'umusesekara el tiempo de las edades, cyabaye igihe cy'ibihe by'ishengero, donde fue mostrado allí en un dibujo que él hizo, aho vyerekanywe hariya mu gicapo kimwe yacapuye, en las edades, yaranditse mu bihe by'ishengero, yaranditse ko ngo imfungurwa z'umusesekara, mu gice cyo hejuru nacyo cy'ibuye rikomeza imfuruka yandikamo ijambo ngo amapfa, inzara. pero Ariko vean ustedes cómo ese tiempo murabona de ingene abundancia icyo gihe fue el cy'imfungurwa tiempo del z'umusesekara almacenamiento, cyabaye igihe cyo kwimbura, kwegeranya imfungurwa, y ese tiempo corresponde kandi icyo gihe a las 7 edades gihwanye n'ibihe y indwi, también a la parte de la brecha, bikanahwana kandi n'igice cy'igihengeri, tercera vigilia aho igihe correspondía cy'umuteramyi kigira gatatu a ese tiempo cyari gihwanye n'icyo desde gihe la séptima edad cyo guhera mu gihe cy'indwi hasta kugeza cubrir la parte de la haroyemwo brecha, n'igice cy'igihengeri. o sea que Ni ukuvuga ese ko tiempo corresponde icyo también gihe byongeye a la dispensación de la gracia. nacyo kiri mu kiringo cy'ubuntu, Ese lapso de tiempo de kandi abundancia en igihe donde gitoya cy'imfungurwa se estuvo z'umusesekara, almacenando alimentos aho como hariko lo harimbugwa fue hegeranywe imfungurwa nk'uko en el tiempo del Manorán, byabaye mu gihe cya Mwendata Branham, aho marayika yamubwiye ati niwegeranye imfungurwa, niwimbure imfungurwa. luego eso Hanyuma corresponde a esos 7 años de ibyo abundancia. bihwanye na ya myaka indwi rero y'imfungurwa Ahora vean z'umusesekara. cómo luego vino Rero esos murabona 7 ingene años hanyuma de haciye escasez haza imyaka indwi Pero y'inzara, había alguien amapfa, ariko hariho umuntu kanaka que tenía yari afise alimento, que imfungurwa, era José, uwo yari allí Yosefu, en medio de los hariya hagati gentiles, mu banyamahanga, y tenía las llaves del kandi granero, yari de los afise graneros. urufunguzo rw'ibigega.
Y vean ustedes cómo murabona rero ingene cuando ya había escasez, igihe hari hamaze gutera inzara amapfa mu porque mwuzuro, aún todo lo que kuko vendieron ellos, n'ibyo bagurishije abantu los byose, que iban a comprar vendían todo lo que tenían, abaza kugura imfungurwa ganado y baragurisha todo. ibyo bafise byose, Pero llegó el momento amatungo, en que no ariko tenían harageze nada. umwanya hata kintu na kimwe Entonces bari dice, bagisigaranye, pues, baraheza baravuga bati compra nuestras tierras, bati cómpranos gura a nosotros. ubutaka bwacu natwe nyine mutugure, Eso estábamos a buscarlo natwe utugure. Ivyo reka tubirondere en Génesis. mu itanguriro. Mientras lo buscamos, Mu gihe tukiriko turaharondera turondera ico gice, de Génesis, vamos a ver si es el reka turabe 47, nimba ari mu itanguriro 47 verso umurongo 17. wa 17. Vamos a ver un poquito más Reka adelante. turabe imbere y'aho gato, Desde el 13 vamos a decir. Después guhera de todo, ku wa dice, 13, no había hanyuma pan en toda murabisoma la byose, tierra, y el aravuga hambre ngo era nuko muy mu gihugu grave, cyose ntihaba por lo hakiboneka que ibyo kurya, kuko ikigoyi cyari cyinshi cyane, bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani bagwa isari ku bw'inzara. Yosefu akoranya amahera yose yari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye gusumisha, que de él compraba, y ayajana metió kwa José el Farawo. dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero Amahera de la yose tierra de ashize Egipto mu y gihugu de la cya tierra de Egiputa Canaán, no mu gihugu cy'i vino todo Kanani, Egipto a José, abanyegiputa diciendo, bose baja kuri danos Yosefu pan, bati duha ibyo porque kurya moriremos delante twoye de kugwa ti. imbere yawe, ¿Por qué moriremos kuko amahera yacu delante de ti? Por ashize, haberse acabado el dinero. twoye kugwa imbere Y yawe José kuko dijo, amahera yacu ashize. vuestro Yosefu ganado, arabishyura ati nimuzane amatungo y yanyu, yo os daré nanjye vuestros, ndabagurira y yo os daré por vuestro ibyo ganado. kurya ku Si se ha acabado el matungo dinero, o sea, yanyu ya asangwa en amahera tu tiempo, pues, yashize. entonces Ni toma los ukuvuga ganados hari hageze aho y dame afata alimento. ati zana amatungo, Porque en tiempo de hambre, umuntu akavuga ati imagínense la akira familia amatungo muriendo de hambre, umpe imfungurwa. o ya Nimwibaze por morir, umuryango los uri hijos y kuricwa todo, n'inzara para cyangwa la bagira familia hace lo bapfe que n'abana bose, umuryango urakora ibyo ushoboye byose, ibyo ari byo allí byose. tenían lo que tenían era el ganado. Aho Pues rero icyo vamos, bari bafise ya yari no tenemos dinero, amatungo, pues baravuga bati aquí nta está el mafaranga ganado. tugisigaranye, akira rero amatungo. Y él le dice así. Y ellos trajeron sus ganados a José. Bazanira Y Yosefu José les amatungo dio yabo, alimentos Yosefu por abagurira caballos, ibyo y kurya por el ku ganado de mafarasi las ovejas, n'imikuku y por el n'amasho ganado de las n'indogoba, vacas, y por asnos. Y les sustentó de abasumira pan ibyo por kurya todos sus uwo ganados aquel mwaka, año. abibaguriye ku matungo yabo yose. Acabado aquel año, Uwo mwaka aquel fue el ushize, primer año, uwo wari umwaka wa mbere, murabona. acabado aquel año, vinieron Uwo a mwaka él ushize, el mu segundo mwaka año. ugira kabiri baza kuri we. Recuerden que ya está un tiempo de escasez. Mwibuke ko icyo cyari cyamaze kuba igihe cy'inzara, ni ukuvuga hari mu gihe cy'iyo myaka indwi y'inzara y'amapfa. Y recuerden Kandi mwibuke que eso corresponde a ko los 3 ibyo años y medio bihwanye n'imyaka 3 n'igice y'ubukozi, y corresponde a los 3 kandi años y medio de la bihwanye gran n'imyaka tribulación. 3 n'igice y'akababaro gakomeye. Acabado aquel año, Uwo mwaka vinieron a ushize, él el mu mwaka segundo ugira año y kabiri le baza dijeron, kuri we no baramubarira encubrimos a bati nuestro mugenzi, Señor que el dinero ntitwoguhisha ciertamente yuko se amahera acababa. yacu yose También yashize, el ganado kandi amasho es ya de yacu nuestro yose Señor. yacitse Nada ayawe ha quedado mugenzi. delante de nuestro Señor, sino nuestros None urabona ko cuerpos y ataco nuestras tierras. tugisigaranye mugenzi, atari imibiri yacu n'amatongo yacu. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? None twoye kugwa imbere yawe, Así nosotros como nuestra amatongo tierra. yacu ngo ahinduke Vean imisaka. que ya Nuduhe utwo kurya ube utuguranye n'amatongo yacu. Murabona harangiye ibihendwe by'ishengero hamwe n'igihengeri. corresponde todo eso al tiempo de Ibyo la byose dispensación de la bihwanye gracia. n'igihe cy'ikiringo Al cy'ubuntu. terminar todo eso, Ibyo byose podrán decir, birangiye, pero se acabó, ya barashobora hay kuvuga alimento, bati imfungurwa ubu ya no zararangiye, tenemos nada, nta na kimwe tugisigaranye. ya no hay Kugeza cómo ubu alimentarnos. nta buryo buhari bw'ingane twokwigaburira, Pero vean twogaburirwa. todo lo que está Ariko el murabona alimento espiritual. ahari imfungurwa zo mu buryo bw'impemu, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa O sea k'Imana. que Ni ukuvuga hay ko alimento almacenado, hariho imfungurwa zibitswe, guardado, zimbuwe, zazigamwe. escondido Iyi manu yanyegejwe para los hijos e hijas de Dios, ibikirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo gutyo no mueran ntibapfe, y no tengan tampoco que kandi pasar, byongeye ntibategerezwe guca mu bihano by'Imana by'akababaro gakomeye, porque kuko si no hay alimento hatariho imfungurwa y no estuviera allí hama ntihabe hariho Yosefu ngo afite izo mfungurwa zibitswe,
hubiese muerto. iryo hanga ryose ryari gupfa. Pero fíjense cómo, Ariko nimuraba ingene por cuanto había alimento, kubera ko hari la imfungurwa, vida se mantuvo. ubuzima bwararinzwe ngaho bugumaho muri Egiputa. Y por cuanto Kandi kubera ko muri iki gihe cya nyuma ku munsi w'iherezo hariho ihanga, que tiene a su José en medio de ihanga rifise Yosefu waryo hagati muri el bo, cual está trayendo ese maná ari we ariko escondido, arazaniye ese pan imanu de yanyegejwe vida, uyu mutsima w'ubugingo buhoraho. pues habrá un grupo Rero hazoba hariho umugwi, hazobaho umugwi utazopfa, utazobona urupfu nk'uko bapfuye bo mu bihe byarenganye, ushyizemo no mu gihengeri. Hazobaho umugwi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ari wo wakiriye biciye muri mpwemu yera, biciye muri marayika w'isezerano, inkingi y'umuriro, wakiriye izi mfugwa zo mu buryo bw'impwemu, ariko kwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa. Uwo mugwi uriye kuri izi mfungurwa ntuzobona urupfu, uzoba umugwi umwe rudende, ari bazima bazohindurwa, kuko hariho imfungurwa. Mbega hari imfungurwa izihe? Ni imanu yanyegejwe, ukwizera kwizamurwa. Ni ukuvuga ko izi mfungurwa ntizatanzwe mu gihe na kimwe cyo mu bihe byarenganye, kandi ntihuguriwe, ntibyahishuwe kugira ngo bibe ari iby'ihanga ririko riraba muri iki gihe cya nyuma, ku munsi wo muri kubu bakire amasezerano n'imigisha iza iri muri iyi manu. Si manu iyo ari yo yose, ni manu ihindura, ni manu kuri yo ariho. Iyo manu yambaye umubiri, manu ishushanya ijambo, yambaye umubiri muri buri watoranijwe. Ni manu igenda iratugaburira cyane, itwongeramwo amavitamine akomeye, amavitamine atakiremwa muntu na kimwe kigeze kuronka. Kandi ivyo bizozana nk'icyo byazanye kuri Enoki. We avuga ko Enoki yaronse ukwizera ko kunyakugwa. Enoki yararonse iyo mano, none byakoze iki? Yazanye iki muri Enoki? Izamungwa. Ni ukuvuga icyo iyo mano izozana si ikintu gitandukanye n'icyo yazanye kuri kiriya kiremwa muntu, yazanye izamungwa. Nuko rero iyi mano izoba iriko irakora muri buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, izamungwa. Hari abantu yavuga ku murongo wa 19 ati, none twoye kugwa imbere yawe amatongo yacu ngo ahinduke imisaka, n'uduhu two kujya ube utuguranye n'amatongo yacu, ducika abagurano ba Farawo, utuganzanye n'amatongo yacu, uduhe n'imbuto ntidupfe tubeho, igihugu cyoye guhinduka imisaka. Nuko Yosefu agurira Farawo amatongo yose yo muri Egiputa, kuko umunyegiputa wese yagura indimiro yiwe, kuko ikigoyi cyabateye cyane. Nuko igihugu cyose gicika ishamvu ya Farawo ashushanya Imana muri uwo mwanya wa hariya. Yosefu nawe agashushanya uwunesha. Rero murabona ingene ibi byose biriko birashyikirizwa muri iki gihe cya nyuma. Muri aya mayerekwa n'indoto, inzozi za ya myaka indwi y'imfungurwa z'umusesekara n'imyaka indwi y'amapfa, inzara. Murabona ingene ibyo byose byamaze gushitswa. Igice yabaye imyaka indwi y'imfungurwa z'umusesekara mu bihe by'ishengero, ushizemo n'igihengeri hagati y'igihe cy'indwi n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi murabona ingene kugeza ubu hariko harashitswa imyaka indwi nayo y'amapfa y'inzara. Ariko Imana irafise urufunguzo rw'ibyo bigega, ahabitswe ibibitswemwo manu byashushanijwe mu bigega bya hariya mu gihe cya Yosefu. Reka tuvuge ngo mu kigega, ariko murabona buri kigega cyaba gifise urufunguzo. Ariko reka tuvuge ngo ikigega, duheze rero tuvuge ko icyo kigega ari ikibanza cy'ahera cyane, hariyo imfungurwa zibitswe
dar zirunze a todo aquel kugira ngo zihabwe uwo wese muri iki gihe cya nyuma se coloca en las manos de Dios yishyira mu maboko y'Imana agaheza parte akaba uwugize de ese gran atributo, porque vean que ka karemangingo gakuru, kuko murabona cómpranos a ko nosotros, le decían, baramubwiye bati nutugurane n'amatongo yacu. Ni ukuvuga hariho negocio, vamos a decir, nk'urudandazwa twavuga ngo urundi, harimo urundi rudandazwa, en la primera venida, kuko mu kuza kwa mbere harabayemo ukugura, mu kuza kwe kwa kabiri hazobaho naho nyine ukundi kugura. como somos Kandi kubera ko turi uturemangingo cyangwa ibyiyumviro by'Imana tukaba twavuye muri yo, rero tuzosubira muri yo. vamos a volver Ni ukuvuga de donde venimos, dusubira aho twaje dukomotse tuvuye, kuko turafise uko guhagararirwa kuba dushushanijwe hariya, duhagarariwe hariya. Muri iki gihe byose biriko birahishurwa, tiempo en donde ni igihe está siendo cumplido aho todo hariko harashyitswa ibintu en byose ese tiempo del 74 byavugiwe muri kiriya gihe cya 74 na 77, Dios le iba a dar aho Imana yari kwigenda día a día, mes a imuha mes, buri año a munsi año, buri kwezi umwaka ku año wundi, ibi hamwe na data Buriyamu, ibintu el byose pueblo iba ihanga necesitando. ryari rigiye kuba Tanto rikeneye. así que él llegó a Yarabimuhaye cyane ku buryo yageze aho yibaza ko mu 77 ku ihanga ry'Abaheburayo hari hageze ko ryakira la manifestación de Dios ukugaragara que kw'Imana estaba allí en ese momento ukwari kuri ngaho mw'uwo mwanya, operando en medio de la iglesia, iriko irakorera y hagati el mu rapto ishengero, iba a acontecer. kandi yibagije ko n'izamugwa ryagira Todo ribe. eso estaba Ariko ibyo byose siendo allí ngaho hariya byariko hashushanyirizwa umwaka wa kabiri wa yubile, año 50 de wa jubileo, mwaka ugira 50 wa yubile. y en el cual ocurriría Kandi mw'uwo mwaka niho hari kubera ayo masezerano, n'urwo rugero rw'ibyo bintu byose, ibyo bintu byose byahanuwe, byavuzwe ko byari bigiye kuba biriko birakorwa. Si ukuvuga ko mwene data Branamu yananiwe hari ibyo atashoboye, si ukuvuga ko mwene data Buriyamu yananiwe cyangwa hari ibyo atashoboye, byose byashikijwe nk'uko byahanuwe. Yavuga ko mu 1977 tiempo ko cyari de los igihe 1954 años, cya ya myaka 1954 que Dios iba a bregar con los gentiles, aho Imana yari gukorana n'abanyamahanga nk'uko icyo gihe nyine yagikoranye n'Abaheburayo. Rero murabona mwene data Buriyamu yibaza ati kuva ngaho ukabandanya de lleno, mu mwuzuro, y se entraría de lleno a la dispensación de harabo Dios. kwinjira mu mwuzuro mu kiringo cy'ubwami, ko hari kwinjira mu mwuzuro mu gihe cy'ubwami cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ariko En el murabona campo hariya espiritual, ibyo byose byabaye mu buryo bw'impwemu, mostrando allí hariko lo que Dios iba a hacer harerekanirwa más hariya adelante, iby'Imana yokoze y hanyuma, que eso mismo kandi iba a estar byerekana ko ocurriendo ibyo nyine en byobaye el biriko año 50 birabera mu mwaka wa de la 50 del segundo ciclo del año 50 w'intambuko de la ya vida de kabiri Abraham. y'umwaka wa 50 wo mu buzima bwa O sea, que Aburahamu. 50 años Ni ukuvuga después, ko vamos a imyaka decir, 50 yo hanyuma, reka tubivuge gutyo, del 74 y también del guhera 77, mu todo eso, 74 porque ndetse na 77 no aho podemos hose, decir kuko exactamente ntitwoshobora aquí kuvuga va a ngo ser, sino que hay una tudome ko ngo clase ni ngaha, kuko de una harabaho promesa, gusobekerana de una kw'isezerano, profecía, k'ubuvugishwa, una edad, de una dispensación, ugusobekerana todo eso se kw'igihe, entrelaza, se ikiringo, entrelaza ibyo una byose de la otra, birasobekerana pero bikabisikanya tenemos que estar kimwe con los ojos n'ikindi. espirituales Ariko bien dutegereza abiertos, kuba amaso yacu yo mu buryo porque bw'impwema vean que ahumuye neza, kuko del año 70 murabona ko guhera mu mwaka wa de la 70 igihe haba kurandurwa, del templo, ukubomogwa kw'ingoro, ponle que estuvo luego en lo que hubo toda esa destrucción, hamaze kuba kuriya kubomogwa, haraciye imyaka myinshi. Ariko reka tuvuge guhera muri 70, wowe uteranyije imyaka 1954 ukayiteranya kuri 70 al 2024. ushika mu 2024, O sea, y les llega también kandi un año byongeye 50, ushika no mu mwaka wa 50. vean, todo converge Murabona y byose se está viviendo birahurirana, el kandi mismo rero ciclo divino. turiko turaba muri ya ntambuko nyene y'Imana y'iyo mu mwaka wo mu 74 77 gutyo, turiko turaba muri iyo ntambuko nk'iyo nyene. Murabona harashyitswa bundi Ese bushasha, fin de los 1954 iherezo años. ry'imyaka 1954. Recuerden que Rero mwibuke
pueden estar dentro ya. ko dushobora kuba twaramaze kuba hashobora kuba harimo iyo myaka 3 n'igice cyangwa ikabiri hanze, iyo myaka 3 n'igice y'imbere y'akababaro gakomeye cyangwa ikabirimwo hagati ngaho muri iyo myaka. Entre medio también. Irashobora kuba irimwo iyo myaka 3 n'igice, kandi harashobora kuba hariko harabu gusobekerana ku itariki n'iyindi yo kuvuga kugeza ubu. Miren, el hermano Nimurabe William nos mwene habló data William de yaratubwiye que en el tiempo pasado, ko mu gihe cyarenganye mu isezerano rya kera, vean que no se bautizaba murabona ntibabatiza naho havugwa la primera venida del Señor. ku kuza kwa mbere Que ellos lo k'umwami. veían como una sola, pero son dos. Su Bo primera babibona venida nk'ukuza como kumwe, Dios, ariko su n'ukuza segunda kubiri, venida ukuza como kwe kwa mbere Dios, nk'umwagazi w'intama w'Imana, n'ukuza kwa kabiri nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza. se Murabona estaba mostrando en los naho corderos y machos hariko cabríos harerekanirwa mu myagazi y'intama no mu masuguru ico kimazi cyari kuzotangwa hanyuma mu kuza kwa Mesiya. y luego al llegar Hanyuma a esa parte de habaye gushika muri ico gice, habaye gushika mu gice cya Yohana warahegereye cyane. Niyo murashobora kubisoma muri bumwe mu butumwa yavuze vuba, avuga yuko we yaravyegereje cyane, yegereye cyane ubwo bukozi bwari vino kumukwirikira. bautizando Juan. Rero Yohana yajya Estaba abatiza, representando lo que yari karashushanya ivyo uwukurikira yari agiye kuba ariko arakora. Murabona Yohana yarabatije mu mazi kugira ngo abantu bihane, aravuga ati nyuma yanje haraje uzoba batirisha mpwemu yera n'umuriro. mira, Murabona abo vinieron bautizando en agua en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de pecados. barabatije mu mazi mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo abantu baharirwe ibyaha n'ibyo bindi bintu byose. Nuestro hermano William, Kugeza hasta kuri mwene data William, esos años, allí donde culminó. kugeza no muri ya myaka iyo yasozerereyemo. Pero el próximo Ariko uwukurikira iba a estar bautizando en yari agua kuba ariko y en las arabatiza aguas de la mu palabra, mazi en las y'ijambo, aguas de ese maná mu escondido, mazi y'iyi manu en yanyegejwe, donde era mayor aho esa obra que iba a estar haciendo. cyari kuba gikomeye icyo gikorwa uwukurikira aba ariko arakora kurusha icyo bariko barakorera mu bihe byarenganye. Ibyo nyine nibyo byabaye no kuri Yesu. Juan vino bautizando, Yohana yajya abatiza, claro que sí, yegome cyane, para arrepentimiento, kugira ngo pero el que abantu iba a venir bihane. después de Ariko Juan uwari kuza inyuma ya era mayor Yohana que Juan, yararuta Yohana, porque era el que kuko le iba a bautizar con Espíritu niwe yari Santo y fuego, kubatiririsha porque mpwemu era yera el nuevo n'umuriro, muri Al ser bagahakora ukuvuka ubwira kabiri. bautizado, o sea, estar cumpliendo Babatijwe esos tipos y ni ukuvuga hakaba hariko figuras, harashyitswa ya mashusho y n'ingero, creído bamaze en su kwizera primera venida. ukuza kwiwe kwa Y al mbere, creer en su segunda kandi venida, bizeye ukuza kwiwe kwa ya kabiri. entonces no se Aho requiere rero ntihaba hagikenewe esos tipos y figuras. ariya mashusho n'ingero. ya no se requiere Kugeza ubu estar simbolizando algo, ntihagikenewe ko hashushanyirizwa sino que más ikintu bien se kanaka, requiere a ahubwo ibintu sumergirse biganishwa en la revelación, en ku la palabra, kwibira mu en el guhishurirwa maná escondido, n'ijambo que es muri manu yanyegejwe. nuestro José del Iyo día Yosefu postrero, que es el Espíritu wacu wo Santo, ku munsi w'iherezo ari we que es mpwemu yera, el ángel del pacto, ari we la columna de marayika fuego, w'isezerano, nos está dando de ese alimento, inkingi entonces, y'umuriro aparentemente iriko iraduhiza hay una imfungurwa aho escasez, biboneka porque umenga hari amapfa, no hay kuko para muchos, kuri o para benshi el mundo, cyangwa ku isi yose no hay alimento, nta mfungurwa zihari, pero hay un lugar, ariko hari ikibanza Un solo kimwe, lugar. ikibanza kimwe rudende. y es Kandi hablando en términos turiko turabivuga mu buryo espirituales, en la bw'impemu, piedra ni mu gihe cy'ibuye en la rikomeza dispensación imfuruka del reino. mu kiringo cy'ubwami, Y hablando en kandi términos turiko turabivuga mu majambo tangibles, afadika, físicos, y aboneka, vamos a agaragara. decir que Reka se tuvuge vea y ngo que se oiga, pues, biboneke byumvikane, en una gran carpa ni mu catedral, ihema rinini bajo katedrale, el ministerio de mu Moisés y bukozi Elías, bwa Mose na Eliya, obrando buriko burakora en medio de la iglesia, hagati mu ishengero, dándole el alimento, el maná, buriko buratanga imfungurwa manu, sus escogidos. aziha abatoranijwe Ese es biwe. el que viene Uwo niwe aza dándole aje a todos los escogidos. ariko araha abatoranijwe en b'Imana tiempo bose muri iki gihe cya nyuma, final. No tan solo el bautismo atari ukubaha gusa umubatizo wo mu en mazi el nombre del Señor mu izina Jesucristo, ry'umwami lo cual Yesu fue un Kristo. entrelace allí. Ivyo byarabayemo Cuando gusobekerana comenzó su ukubisikanya igihe yatangura Y luego- ubukozi bwiwe. Vean que en el lugar Hanyuma murabona ko de las citas, él dice que Moisés mu gitabo y Elías cy'imirongo vienen bautizando. haravuga ko Mose na Eliya baza bariko Vienen barabatiza, bautizando en el nombre baza del bariko Señor barabatiza mu izina ry'umwami Yesu Jesucristo. Kristo. O sea que, Ni ukuvuga ko vean allí ya el murabona entrelace aho, murabona rero uko kubisikanya, uko en gusobekerana, donde
aho ellos vienen predicando, bo baza bariko baravuga ubutumwa o sea, vienen ni también ukuvuga mostrando byongeye baza bariko esa lluvia barerekana imvura y'agatasi, porque todo es un entrelace. kuko byose birabamo uko bisikanya ugusobekerana hagati y'ubutumwa n'ubundi, hagati y'ikiringo n'ikindi, hagati y'intumwa n'iyindi. Dice Moisés y Elías, Haravuga hati Mose na Eliya ni ku 499, párrafo 499, umurongo wa 499 ku rupapuro 57 rwa 57 mu gitabo cy'imirongo. Haravuga hati rero mube maso kwabo bavugishwa n'Imana batatu cyangwa bavugishwa n'Imana babiri nibahaguruka ngaha, kandi hagati na hagati mwiyinga baricwa mw'ubwo buryo. Rero haca hatangura urugamba, intambara ya Haramagedoni. Rero Imana yonyine ubwayo itangura kuvuga, rero yo irahaguruka igatangura kugwana. Abo bavugishwa n'Imana bazaba bariko baratoneka isi, bazaba bariko baravuga ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo, bazaba bariko barabatiza mw'ubwo buryo nyene, bazaba bariko barakora bya bintu nyene nk'abavyeyi ba mbere bo kuri Pentekote bakoze, kandi benshi bazaba bariko barabakurikira. Murabona ko ibyo byose bifise ugushitswa gutandukanye kwinshi, kuko ivyanditswe n'ubuvugishwa bifise ugushitswa kwinshi. Aha rero turashobora kubona kumwe mw'uko gushitswa, aho bo bazoba bariko barabatiza kugeza mu mwanya kanaka, ariko hanyuma bazana imvura y'urushana, aho haba hamaze kuba mu mwuzuro, hariko haravugwa, iriko iravugwa biciye mw'ubwo bukozi, hariko havugwa imituragaro. Kuko abantu boshobora kuvuga bati oya mwene data biriya muri kiriya gihe yaravuze ibyo bintu byose, nimurabe ngaha arabivuga. Ariko murabe, singomba kubatwara umwanya munini, kandi mumbabarire mwebwe mufise icyo gikorane ngaho, mwebwe mwarabusomye ubu butumwa sinkekeranye inshuro nyinshi. Ariko ndagomba kubasomera aka gace ngaha mu butumwa bwiswe ngo izuba n'ukwezi ku butaka bumera, bwavuzwe 7/9/97. Aravuga ati rero mu butumwa bwaje mu ntango, jewe narabwiye Miguel ni muri ubu butumwa bukukuramwo ibi, kuko ibijyanye n'ibi biri ku muco mwinshi ubu. Rero mu yandi majambo, ubu turashobora kubitahura cyane biciye mu bundi butumwa bwaje hanyuma. Icyo nicyo gituma mwebwe muzobona ko hariho ubutumwa nk'akaroro bwo mu 74 bwakosowe, bwasubiwemwo, kandi jewe ubwanje hamwe na Miguel twarabukuyemo ibintu kanaka, kandi mu mwanya kanaka twaragiye turabushyiramo, naragenda bushyiramo n'ibindi bintu bitanga umuco mwinshi. Rero uko niko mwebwe mutegerezwa kuba mubufise, kandi ntimufate ikaseti yo mu gihe cyarenganye ahatari bwabone ku muco mwinshi ku bijyanye n'ivyigwa kanaka. Rero ntimutegerezwa gufata ayo makaseti kugira ngo mwebwe muyasohore ku giti cyanyu ngo muyakuremo igitabo neza neza nk'uko ameze hariya, bitarasuzumwa na Miguel na jewe nanje. Ni ukuvuga uwo mukozi w'Imana wese yishira muri icyo kibanza cyo gusohora ibice by'imirongo n'ubutumwa bwo muri kiriya gihe, n'umuntu adashyitsa neza ibyo ajejwe, hamwe n'umugwi n'ihanga kwihanga Imana yamuhaye ngo abungabunge, kandi azotegerezwa kubibazwa n'Imana. Kuko nimba bitabanje guca mu maboko ya mwene data Miguel, cyane muri iki gihe ngo bibanze guca mu icyo gihe ngo mu maboko ya mwene data William, aho Imana yari kwirakora biciye mu mumarika mukuru w'inkomezi hagati mu bantu. Kandi ubu naho bitegezwa guca mu maboko y'igikoresho Imana ifise muri iki gihe, kuko nimba hari ikintu gitegezwa guhindurwa, nimwe muyeranye n'ubwiwe niwagikosora, kandi atagikosoye akoresheje muri iyo ntumwa ihari ari nzima. Rero mwe muyera arabikosora mu yindi ntumwa iza, kuko abandanya kuba ari marayika w'isezerano, abandanya kuba ari mwe muyera ubwiwe ariko arakora, ariko arakoresha ikindi gitwikirizo cy'umubiri igihe umwanya uba warangiye ku icyo gikoresho mwe muyera aba yariko arakoreramo mw'uwo mwanya. Kandi nimba hariho ikintu mw'iki gihe Imana itegerezwa gukosora, itegerezwa gukosora biciye mu gikoresho Imana ifise, kandi izoba iriko irakoresha uwo muntu nyene we iba yahaye icyizigiro cyose. Yategetswe kubikora biciye mu uwo muntu yari yahaye icyizigiro, nanjye namufitiye icyizigiro. Uwo ni missionnaire Miguel Bermudez Marine, apotre wo muri iki gihe cya nyuma. Uwo rero dutegezwa kumwubaha, kandi buri gihe tukamusengera.
ntimutegerezwa gukora ibyo, niko mu Tabiri yamavuga, kuko abantu bamwe bagiye barabikora, barabikoze kandi ibyo babiharuwe ko nk'intumbero mbi ku bijyanye n'umugambi w'Imana, kuko babifashe ibyo kugira ngo bavuge bati raba ngaha byaravuzwe ku muri ubu buryo, nuko rero twebwe tugumana n'ibi nyene neza nk'uko byavuzwe ngaha, kandi ntituzokwemera ibyavuzwe nyuma y'ibyo ku bijyanye n'ibi bintu. Aho rero niho baguma baboheye baziritse, bagaheza bakagumana mu bibazo imbere y'Imana, kuko aho rero ubonye n'ubwabo baba imbere y'Imana bishyizeho nk'abagarariji, bariko bagwanya umugambi w'Imana, bagwanya n'umuco uko ugenda uraguka, ugenda urongerekana, ukagenda urongerekana. Rero turashobora kubona ko ikintu icyo cyose cyavugiwe hariya muri za 74, 75, 76, hanyuma hakaza umuco mwinshi biciye mu butumwa. Ibyo je narabwiye Miguel nti ibi musohoye igitabo cy'aya majwi yafashwe, turagisuzuma tukagisubiramo tugakosora ikintu kanaka twotegezwa gukosora. Ni nka bamwe bajya kurondera imirongo ya kera bagasohora amaudio y'iyo mirongo bakayirungika ku mbuga ngurukana bumenyi, bati raba ibiriko byavuzwe. Wenyene yarabwira Miguel akabwira na Julio Cruz igihe yari akiri muri twebwe ati ni mu bibiki, ibi bitegerezwa kuguma mu ibanga, ariko baragiye mu byo kubivuga no kubishyira ku mugaragaro ibintu byinshi. Ibyo bazobibazwa n'Imana, kandi byongeye no gusohora ubutumwa butaranandikwa, umuntu akabusohora mu ikaseti kugira ngo agwanye, kuko nicyo babikoresha, bakagerageza gutera amadidane mu bantu. Rero aya majambo yavuze ngaha mw'ubu butumwa azohinduka ukuri kuri abo bantu bose, bazobiharugwa ku nk'ubugarariji ku Mana n'integuro yayo, ku Mana no ku gikoresho cyayo, no ku ihanga ririko rirakira ryitegurira uguhindurwa kwaryo, kuko umwe rudende atifuza ko imigisha abana b'Imana bayakira ni sekibi. Rero mwebwe mwisuzume, urabe icyo uriko urakora kugira ngo wakire imigisha, cyangwa nimba uriko urakora ikintu kugira ngo bituma abandi batakira ayo masezerano, rero wewe uzomenya uruhande uriko ubwo ari rwo. Utegereza kuba ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi. Ntuvuge ngo urakonje cyangwa urakazuyazi, urashushe cyangwa ugakanya, uba uwizera cyangwa ukaba utizera. Ni ukuvuga, murabona ko mu kibanza kimwe hariho naho yavuze ko inkumi z'ibijuju ari ba antikristo. Hariho ibintu byinshi biriko biragenda bivugwa vyerekanwa, aho abamarayika baza kuzana ukurobanura, ukugosora hagati y'ibintu by'ukuri n'ibitari by'ukuri. Bariko barabikora nk'uko Imana buri gihe yamye ibikora, buri gihe izirakoresha igikoresho kiriko kiravuga ijambo, twerekwa biciye mu byanditswe ibintu byose bihwanye n'igihe, uko kugaragara kwa mpemu yera kuba kurimwo biciye muri icyo gikoresho, muri iryo hanga. Kandi muri iki gihe cya nyuma ntibizobe bitandukanye n'ivyo Imana irakora, nk'ibyo nyene yakoze mu bindi bihe byarenganye byose, iriko irakoresha igikoresho. Aravuga ati narabwiye Miguel nti ibi musohoye igitabo cy'aya majwi turabisuzuma, tugaheza tugakosora ikintu kanaka twotegezwa gukosora, kugira ngo mube mufise ubu butumwa buhwanye bushingiye ku muco wose dufise mu uyu mwanya. Rero kubw'ivyo harabayeho ubutumwa bumwe dukosora kubw'inyungu, kubw'ineza y'umubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo. Vyose ni ukubikora kubw'inyungu, kubw'ineza y'ihanga, atari kubwo kwihesha icyubahiro, kwirata, atari kugira ngo umuntu avuge ko afise uguhishurirwa kuruta ukuwundi, cyane kugira ngo umuntu avuge ati ibi wowe wavuze ngaha jewe ngumana n'ibi. Ivyo turabona ingene imbere y'Imana biharugwa nk'ubugarariji. Turashaka kuba abakozi b'Imana babonwa ko arabizigirwa, bariko baratunganya iby'amabanga y'Imana, ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana bwo kwiyisaha, kugira ngo turonke icyo twishura neza ku iherezo, igihe tuzobazwa ibyo dukora byose, ibyo twakoze kubw'ineza y'abatoranijwe b'Imana cyangwa ku bwa bene data b'Imana yashyize mu makoraniro yanyu. Jewe ndifuza ko
kuri bose bizogenda neza imbere y'Imana nk'abakozi b'Imana, kandi ntihagire n'umwe aze asangwe ari mu icyo kibanza, kandi uwo ari mu icyo kibanza nawe ese Imana yomufasha. Kandi byiza niba adatahura ko akwiye kureka gukora ibyo bintu, reka tuvuge ngo ntabandanye yibira, ahubwo jewe icyo nifuza, nimurabe ingene Petero yariko aribira mu mazi hariya, we yaratakambye arasemerera, kandi Yesu ntiyamuretse ngo yibire, yaramuhaye ikiganza ukuboko. Murabona, nanjye nka mugenzi wanyu mu bukozi ndabahaye ikiganza ukuboko kugira ngo ntimurangize kwibira. Nimurabe ndiko ndababwira ibintu kubw'urukundo ndabafitiye. Nimba mwe muri ko murakora ibyo, mureke kubikora. Reka twumvirize iri jwi ku gasongero k'umusozi. Ijwi ryategetse kunuma Petero rikavuga riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nimumwumve. Ntibari bakwiye kuba bari ngaho bibaza iby'insago nyinshi, by'ibisenge, ibintu bisakaye bimara akanya gato, amadini, ahubwo bariko barumviriza iryo jwi ryariko riravugira hariya kubw'ukuragwa mu mwuzuro kwa Yesu. Turi mu gihe ngirakamaro cyane kurusha ibindi bihe byose, mu gihe aho Imana iriko irashikiriza, iriko irahindurira ukuri, iriko irahera ubuzima ubuvugishwa bwose, za ndoto zose, y'amayerekwa yose, bya bigereranyo byose, ubu biriko birashikirizwa hagati mu ishengero. Ese Imana ibampezagirira, Imana ibarinde. Ndabashimiye kubwira ihigwe mu mpaye ryo kugira uruhara mu ico gikorane hamwe namwe ngaho muri Colombia, muri Tubaco, kuri iyo nkengera yose yo muri Colombia. Miguel yavuze ko ari hafi ya Cartagena, na bene data bose bo mu bibanza byose aho bakoraniye hamwe. Kandi uyu munsi byongeye mwibuke ko ari isabukuru y'amavuka ya Billy Paul, yujuje imyaka 88, kandi turifuza umugisha w'Imana ngo umubeko. Tuzi ku mwanya uwo ari wo wose we azohambya se wiwe, azokoranira hamwe na mushiki we mutoyi wiwe Sharon, aribo bamurindiririye hariya. Kandi icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane, kuko ibyo byose hanyuma igihe we yamubwira hariya ati, nguriya mama, jewe ngumye ngaha ndindiriye Billy. No kuvuga ko Billy azoza mu izuka. Ibintu byose biravugwa, kandi umuntu ntiyifuza ko hari n'umwe yogenda akava mu mubiri, ahubwo twifuza ko bose bohindurwa. Ariko iyo hari ubuvugishwa bumeze nk'uko buravugwa, hanyuma bushikijwe bugaheza bukaba bubaye ubuvugishwa cyangwa indoto nk'iyo y'igihe yamubwira ati, ndindiriye Billy, iba ari indoto rero ishikijwe. No kuvuga kiba kibaye ikintu cy'ukuri, ibyo vyerekaniwe hariya. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku muryango wa mwene data Billy Paul, ariwe twifuriza imigisha y'Imana. Turakunda umuryango wose wa Branham na bene data bose byongeye bizeye ubutumwa bwa mwene data Branham, kandi turifuriza byongeye imigisha, nabo nyene turabifuriza imigisha. Imana ibahezagira, Imana ibarinde. Kandi muri iki kiyago turashobora kucita imfungugwa zihwanye, zigenewe, imfungugwa zijyanye n'igihe cya Mesiya.
correspondiente a la edad imfungugwa mesiánica, zijyanye n'igihe cya Mesiya, porque es el alimento kuko ni imfungugwa que fue guardado, zazigamwe, zabitswe, representado en ese maná zashushanirijwe muri ya manu para este tiempo final, zo muri el iki cual gihe cya contiene nyuma, la fe de rapto, arizo mfungwa zirimo ukwizera ko kunyakugwa, imfungugwa cambiado, zidashobora guhindurwa ngo umuntu azishyiremwo insiguro za kimuntu ku giti ciwe. el alimento Imfungugwa za nyuma o el alimento canke imfungugwa en la edad mesiánica. mu gihe cya Podemos Mesiya. ponerle por ahí algún tema. Turashobora kuzita icigwa kanaka nk'uko rero Imana ibamezagirira, Imana ibarinde. Kandi intasho kuri misiyoneri Miguel Bermúdez Marín no kuri bene data bose bari hariya muri Mexique yari no mu bibanza byose, aho mu nyuma Esta muzokumviriza iki gikorane. les bendiga Imana ibahezagire kandi ibarinde, a todos. ibazigame mwese. Miércoles Uyu munsi ku wa 13 de gatatu septiembre 13 del año z'ukwa 9 uyu mwaka 2023. w'2023